ko apologize kipe ya Barcelona ivuye aho gotera izuba mu Ubirigi bariko baragundagurana na ekipe ya Club Brugge ubona ko kabisa yari bahabije basore benshi bagiye bavuga ngo Lamine Yamal yagarutse mu bihe vyiwe Saka kwa Celta Vigo bazoba batembereye baraza kuhava imunda marembe ekipe ikunze kubangamira cyane ekipe ya Celta Vigo irabangamira ekipe ikunze kubangamira cyane ekipe yitwa FC Barcelona ni match novuga ko igiye kuba ku munsi wa Mungu igihe Chisaha zine z'ijoro ndavuga ku kibuga ca Celta Vigo kimwe mu bibuga bikunze kugonga cyane ekipe ya FC Barcelona benshi baracibukira ku mvune witwa Samuel Mutiti yiruka kubitwa ba Yaguaspas benshi barabyibukira kuri ibitsindo by'uwitwa Oscar Mingweza ni ekipe yitwa Celta Vigo igiye kubikina novuga ko urabiye kuri classement Barcelona bari mu kibanza ca kabiri n'amanota 25 mu gihe ekipe yitwa Celta Vigo yo iri tameze neza cyane kuri mu kibanza ca 12 n'amanota agera kuri 13 ni Celta Vigo novuga ko imeze neza novuga nubwo kuyanima ekipe bitameze neza cyane ariko igeze muri La Liga ihura na Barcelona cyangwa na Real Madrid iba ari Celta Vigo ishobora kuza gukora ndavuga akazi kadasanzwe rero bagiye ko bakina na ekipe yitwa FC Barcelona nabo mu mutwe batameze neza cyane ko bavuye ko batakaza amanota agera kuri 2 ndavuga kuri ekipe ya Club Brugge ibitsindo 3-3 ariko harimo point imwe iri positive novuga ko tukofatira ko twese ekipe yitwa nako point witwa Lamine Yamal yamaze kubagaruka muri forme ze nkuko twayibonye ku munsi wa gatatu agenda atsinda ibyo bitsinda ndetse akanitwara neza cyane brother bagiye kuba bakina rimwe muri ekipe novuga ko ifise bamwe mu bakinyi bashobora kuza kugura FC Barcelona kandi banayiciyemo harimo uwo bita Marcos Alonso muramwibuka yaciye kwa Chelsea ndetse agaca no kwa FC Barcelona no kwa Atletico Madrid harimo uwo bita Oscar Mingweza yaciye kwa ekipe ya FC Barcelona nawe nakuriye yanagaragaye no muri ekipe yitwaye neza ko muri La Liga ku mwaka cyane hariho uwo bita Ilaix Moriba yakuriye kwa ekipe yitwa FC Barcelona hariho uwo bita Ferran Jutgla benshi baramuzi rutayizamu macacari ari muri ekipe yitwa Club Brugge nako yaciye kwa Club Brugge ariko yavuye kwa Barcelona nawe ari kwa ekipe ya Celta Vigo hari uwo bita Borja Iglesias nawe novuga ko ari umwe mu basatirizi bakomeye cyane kuri nimero 9 baramuzi sirya mbere batsinze hari ndetse n'umwe mu bakinyi novuga ko acenga cyane ku mwaka weze yagaragaje abatari bake urumva ku mwaka weze yagaragaje abatari bake benshi baramwibuka ahura na ekipe yitwa Barcelona kwa Osasuna akagenda atsinda ibitsindo byinshi cyane anacenga n'umunyezamu mu Brian Zaragoza sinzi kumwibuka umusore w'intizanyo wa Bayern ni ntizanyo wa Bayern kwa ekipe yitwa Celta brother ni ekipe ifise witwa Yaguaspas ku ntebe y'abasubira abandi nawe ari umwe mu bakinnyi akunze kubangamira cyane ekipe yitwa FC Barcelona ni ekipe ubona ko muri make novuga ko yuzuye cyane bagiye ko bakina na ekipe yitwa FC Barcelona ku bwanje novuga ko nayo ije kubiza muri bino bintu ariko bataragarukana ndavuga zimwe muri element ziwabo tereka ko witwa Robert Lewandowski nako uwitwa Rafael Diaz Rafinha tereka ko uwitwa Pedri Gonzalez nawe ataza kubagaragara muri urwo rukino bivuze ko rero ekipe ya FC Barcelona iza kubikina ariko mu mutwe n'ubundi batameze neza cyane bagomba kwemeza bagomba gukonfirma cyangwa bagomba kubandanya muri ya statut y'uwabo yo kumvisha abantu yuko turi FC Barcelona tugiye kuba dukina na ekipe yitwa Celta Vigo tugomba n'ubundi kuguma muri course ndetse na ekipe yitwa Real Madrid rero baza kuba bariko barakina ku kibuga ca Celta Vigo novuga ko ni match novuga ko ishobora kwerekana est-ce FC Barcelona iracari muri course na La Liga canke FC Barcelona kubirikira heba ino course na La Liga ariko ni match novuga ko ari match ikomeye cyane par rapport yani match novuga ko ekipe ya FC Barcelona imaze kubikina muri no saison à part ya El Clasico iyi ni match ishobora kugora cyane ekipe yitwa FC Barcelona nane nico mvuze ati ni match ishobora kubikomeye cyane à part ya El Clasico bakiye nayo ishobora kuba ari nka match za ubwa kabiri ya El Clasico muri match zovuga ko zikomeye FC Barcelona imaze kubikina banitwaye na neza mu mukino wa Conference League batsinze 3 ku busa bwa Dinamo Zagreb Sakani wagarutse ku bakinyi bariyo ariko mbona hari n'abakinyi bataza kuba baboneka ku ruhande rwa ekipe yitwa Celta Vigo muga nta mazina bafise n'abataza kuboneka ino kipe yitwa FC Barcelona buri muntu wese arindiriye kuraba ngo Barcelona ya nyayo
imbere ya Celta Vigo iraza kubitangira brother nyamba mushaka ko Barcelone izotsinda ikipe yitwa Athletic Bilbao nyamba mushaka ko Barcelone izotsinda ekipe yitwa Atletico de Madrid bagomba kwitwara neza kuno mukino wa Celta de Vigo iyi ni ikipe yitwa Celta de Vigo ntagomba no kugaruka ko kenshi kuko barabizi wanashima mu match zabo zitanu baherutse bafise defeat imwe match zibiri ziriganye zibiri ziri draw n'iyindi mwe batsinzwe na ekipe yitwa Elche mu gihe ekipe yitwa FC Barcelone mu mikino itanu baherutse bafise defeat zibiri iyo bakoze kwa FC Sevilla niyo bakoze ku mukino wa El Clasico urumva ko statistike ziratandukanye umwe afise amanota 9 n'ivyo kubera mu match zitatu watsinze ubundi afise amanota 8 kubera yatsinze zibiri anganya zibiri ikintu rero gihari ngomba kugaruka ko kuri ekipe yitwa FC Barcelone singomba kugaruka ku match yabahuje kuko kahise ka Barcelone no munsi ntabwo kariko karakonta cyane gukiyumbira kahise twacaturo bakumwaka uheze ekipe yari nziza ariko ino sezo wapi nta nubwo bari ko bari na refera kuri sezo nziza bakoze ngo bagaruke bayibyukire biragoye navyo bari ko barakora uno munsi nivyo muri mu bihe bibi bwo kutagira abakinyi bamwe mu bagiye mutasubirije ndavuga nk'uno musaza Inigo Martinez yagiye tukabura umusubirizi wiwe ariko we nk'umumenyereza nawe ntabwo uri kuragerageza kwicarika abasore biwabo ikintu nyiramvuge burya mu bintu biriko biratuma umusaruro mwiza utaboneka kuri ekipe ya FC Barcelone nibaza ko harimo no kutaganiriza abakinyi witwa Dieter Flick hari n'amakuru avugwa ko ngo umusaza na staff yiwe bamaze kuba bumvikana ko isezirahera ngo bahite bigendera abari muri staff n'umumenyereza kukabona ko ngivyasaba batavyo ariko baramuha kwa Barcelone barakenye tuvyumvira kuno musi Flick nyamba y'aba Flick muyiza si Flick yo kuzana Dro Fernandez si Flick yo kuzana Marc Bernard cyangwa Marc Casado ngo aza guha ico gikombe cha UEFA Champions League nyamba Barcelone yarazanye Flick ntiyamuzanye ngo abahera liga La Liga na ba Ernesto Valverde barazitanze da hajya Komani yarayitanze Komani yatanze uyu musaza muri Pays-Bas nawe yatanze ariko bona apologize sinzi ko aka kantu nakibuka ibintu twabigarutse ko umwaka uraho cyangwa umunsi uraho reka ndavuga ko n'ibintu bya vuba umunsi uraho uwitwa Lamine Yamal ashigwa mu kibuga ku bushake bw'umuyobozi Yohan Laporta igihe Dieter yari yadesize akavuga ngo kuri match yande sindagukinisha Paris Saint-Germain yes UEFA Champions League aho maze kubura umumenyereza w'izina uri kuri objectif yiwawe uvise icyo ushaka gushikako ububona yuko hari akantu k'agasuzuguro naho ibyo bintu turabizi ko mu bazungu nico kintu ca mbere banka yasirtse ku mudagi w'ibyo ntibimuzi umudagi aranga ikintu c'agasuzuguro kandi azi ko afise iryo zina kuva kwa FC Barcelona arabizi neza kajanye ko atoshomera ariko bariko bagerageza kumwinjirira mu kazi oriyo kumurika ngo akora akazi kiwe nk'umuyobozi wa equipe ndavuga uwitwa Hansi Flick Dieter inyuma yaho bahera ibikombe byinshi cyane muri sezo ya mbere bakabaye kuba bomureka gafata ingingo nk'idashaka gufata muri equipe ya FC Barcelona Brad ibyo navyo birerekana yuko nyimba hari uko kuntu kutumvikana nyimba muri vestiaire ubu tuguma twumva ngo equipe yitwa FC Barcelona ngo muri vestiaire ngo ariko asohoka amajambo ngo kandi afise wari karagenda ganamwo Brad vyerekana yuko kwa FC Barcelona hariho ikintu ni bimwe nabwira Cardinal ku munsi wejo ndamubwira nti bwana Cardinal ati nyimba muri equipe tubona ibibazo biriko birabamwo nyimba muri equipe tubona ingorane ziriko ziraba atuvyumve yuko ibibera kuri tapis vert biza kuba kuri tapis vert ariko bigaragaza iki biraza bikagaragaza ca kintu kiba cavugiwe ndavuga mu bwambariro ca kintu kiba cavugiwe mu myimenyerezo ca kintu kiba cabereye inyuma ya tapis vert bivuze ko gushika kuri tapis vert
murahashika ariko haba hariho eske mood muvanye hariya imeze gute, eske mood muri ko murakoranamwo imeze gute. Mu gihe mood imeze nabi brother biragoye kuza kunyumvisha yuko equipe yitwa FC Barcelona canke equipe yari yose runaka ndeke gutanga akaro kuri FC Barcelona izikitwara neza cyane. Mu gihe atari ubwo bwumvikane bw'umumenyereza ndetse n'ubuyobozi, mu gihe umuyobozi ashobora kuza akakubwira ati shiramwo naka ko nafite icyo nshaka kuri we akakureka mu kazi kiwawe ntukore kanabizi neza cyane. Ibuka no mu minsi iheze abakinyi benshi barako baravuga ngo bariko abasharge nyinshi, ngo bariko bakogwa byinshi, ngo bariko baburi kimwe muri equipe yitwa FC Barcelona atari kibiri ko biraba ni vya bindi nyene biriko biraba, atari umukinyi umwe ari kararuhisha abandi ndavuga bita Lamine. Bivuze ko Hansi Flick ashobora kuba ari wa muntu nawe ashaka kwiyumvisha nkuko nabivuze ati ndarangiza sezo ce ngenda, ariko tutibagira muri ADN yande Hansi Flick biragoye ko amara sezo zitatu muri equipe. Uno mugabo ngo araza akago ibyo bikombe umwaka wa mbere uwa kabiri ukabona arigiriye. Uno mugabo Hansi Flick ngo hari ibintu byamushavuje, yatakaje Inigo Martinez. Abari kuri YouTube baze kabisa baze batubwire eske Hansi Flick ubwo byari bikwiye yuko nakabazo gatoya, ubwo byari bikwiye yuko umuyobozi y'uwan Laporta abandanya kumwinjira mu kazi ndetse no witwa Deco canke bari bakwiye kumurika gakora ibyiwe nkuko twabibonye yanabikoza kanabya nibyo bikombe ku mwaka. Niba muri cyo yikorera akazi kuri YouTube baza batubwire kabisa murahari ndababona muze mutubwire eske Hansi Flick Saka we avuga ko yasabye ubuyobozi inyuma yuko abonye ko Inigo Martinez agiye, aravuga ati ndabinginze genda muzanire Jonathan Tah n'umukinyi w'ubuntu. Aravuga ati genda muzanire Piero Hinchiapi ntibabiri ubuntu muri Bayer Leverkusen baraguzwe se bajya. Witwa Hinchiapi yagiriye ubuntu asa n'uwatijwe kwa Arsenal ariko harimo option y'amafaranga y'amafaranga make. Uwitwa Jonathan Tah yagiye kwa equipe yitwa Bayern yagiyeyo gute, equipe yitwa FC Barcelona yamwegereye kare ariko bananigwa kumvikana biranga cyo cyo umukinyi w'umudefenseur mwiza nk'urya ariko aratuma equipe ya Bayern igeze mu 16 gatsinda harimo ukuboko kunini kwitwa Jonathan Tah. Uno munsi nivyo navuze ku munsi waje ati burya Deco mu bijanye n'ubuyobozi bwo kugura abakinyi muri equipe ya FC Barcelona ari trainer. Ikindi kintu ngo cyana mu sinzi ko bavuga ngo ari trainer ahubwo ni wa muntu abishiramwe amarangamutima. Sinzi kuri korana haronga sinzi ko n'amaranga mutima ahubwo abishiramwo vie personnelle yiwe abishiramwo arimo cyakintu cyo kuvuga andiko ndagomba kwihura naka kuko uyibuke nyimba niko William Statari kwa FC Barcelona biragirane byose byagirizwa uwitwa Deco. Nyimba Dani Olmo ari kwa FC Barcelona byagirizwa uwitwa Deco. Nyimba turiko turabona ngo igenda rya bitwa Inigo Martinez ngo nuko muri kontra ngo yasinye ngo atagombye gushiramo akantu kagomba kumufata mu gihe yo kwifuza. Ivyo byose birashigwa ku gatwe kandi kwitwa beshi baneguye uburyo yasinyishije kontra Inigo Martinez urabivuze ati we gute umukinyi asigaje umwaka umwemerera ngo azogenda. Izo ni kontra zaje kwiye iyo uvuga kumwemerera kugenda biratandukanye ariko ati Jenny nashaka kugenda we ntuzofata. Yego umusazi yabafotora foto ari nashaka kugenda muri equipe yo muri Arabie Saoudite we nta kibazo na kimwe kugira ngo yarigeze ateguza kandi nashaka kugenda umviriza shaka kandi kanu karimo ni nashaka kugenda meme naho kontra izo bitarahera urumva meme naho kontra izo bitarahera nzogira ubuntu urembe ico kintu. Iyumvira umukinyi nka Inigo Martinez yagiye mu bakinyi 11 baranze La Liga. Iyumvira umukinyi nka Inigo Martinez yabaye umukinyi ni buri mu badefenseur bitwaye neza cyane muri La Liga yararimwo. Iyumvira umukinyi nka Inigo Martinez mu match nima zababa 40 mwakinye muri equipe ya FC Barcelona canke 50 yakinye mwinkiro nka 35. Urumva iyumvira umukinyi nk'uwo ukemera ko muri kontra shiramo ati nihaza equipe kundondera meme nanzo nsigaje kontra azogira ubu reka ndaguhe option zibiri ngo zababaje Juliet Hansi Flick yagenda siwe yigeze kureklama Ivan Perisic baramumwe aravuga ati muzanire Ivan Perisic atuyitwara abanyenzi uburyo dukorana ntwara abanyenzi uburyo twokora asangira umwanya na Lamine ababwira ati rega Perisic sino gusangira umwana na Lamine Yamal gusa ashobora no gukira kuri gatatu canke kabiri bose arahakina ni impande canke inyuma yongera babwira ati muzanire uwitwa Luis Diaz uwitwa Deco ngaza gukora ikintu cyitwa novuga ngo cy'ubugoryi aza kuja kwitangaza makuru avuga nive na Laporta yarakivuze
bari kumubaza kuri dosiye ya Nico Williams aravuga ati dufise amafaranga miliyoni 58 ati nubu ekipe twatije ko Bilbao niba tubwire tuyatange urumva rero ngo cyababazwa ngo nukuntu Luis Diaz agiye muri Bayern bacabafata miliyoni 35 baza kugura witwa Ronny Bargi yababwiye ati Luis Diaz ndamukeneye ntabacike arababwira ati nivyo ekipe muri mu bukene zanira Ivan Perisic brother ivyo byose ngo bikaza kuba bituma yabonye ko kuguma muri ekipe nka Barcelona oya gato apologize iyumvire umukinnyi nka Nico Williams ariko miliyoni 50 uri capable yo kuzitanga kandi shatse wona zitanga mu mico ntibabidekara bavuga ko hari bibona ibyo yaragumuka ikavuga iti twebwe amafaranga tuyashakira rimwe ariko Barcelona basenge nayo ariko Barcelona iyi kanaba n'iyindi yari gukombe kuwitwa Nico Williams kuko nawe yashaka kuza ati ngo tukwemereye ko ufise umwanya wo gukina muri equipe ya FC Barcelona nkuko yabisaba ati kandi tukwemereye yuko unadufashe n'amafaranga kwera canke unadufashe kuba konvenga utwereke kutabakira erega nani ko we yavuze ko Barcelona itigeze imuganiriza mu buryo bwimbitse iyumvira witwa nka Luis Diaz ari mu makimbirane na equipe ya Liverpool na ashaka kuza kwa FC Barcelona nkuko indoto ziwe zabimusaba canke zabimwishuza ati waratwemereye ko ushaka kuza kwa kuzokina kwa FC Barcelona shira koko na papa we mwene kumukonvenka yamaze kudeklara kesha avuga ko yoneze gumuhosero wa Barcelona bikakunarira kurekura canke kudepansa miliyoni 70 ariko brother ukarekura 30 ugiye kuzana Ronny n'umunyezamu bamuze zingahe ukarekura izishika kuri 20 ugiye kuzana Yohane Garcia uranyumva ndakumva ukarekura bunani barekuye kandi mafaranga hari umwana harundi baguze hariya iyumvira usigaranye utwa sha Barcelona we ngo uzantu hari kibazo Apollo we twakigarutse ko ku byari bigezwe ko turashikiriza urukino nabonye kwa yari Jamie Carragher yari Hansi Afrika kava kwa Barcelona yari byose babiteko gatwe yari Thierry ari mu kiganiro kandi ari karanaliza riparekode ko Hansi Afrika batanumva kwa Laporta ni sawa ariko inde Frike na Laporta erega Laporta wari hagiye kugira depense amafaranga sico kimwe brother hari ibintu tandukanya projet iri kwa Real Madrid ndetse na projet iri kwa FC Barcelona kwa Real Madrid witwa Florentino Perez seruki jiji ni wovuga ati je ndagura naka novuga ati je ngene munzanire naka ego umumenyereza ashobora gupropose ati ndafise naka kandi nawe kamugwa kubera wowe umumenyereza n'uzomukoresha ariko witwa uyu musaza kwa Real Madrid Florentino Perez arakubwira ati ndamukeneye naka gena mu mondonderere akagwa amafaranga bitandukanye no kwa FC Barcelona FC Barcelona ho witwa Yohane Laporta ikintu cyo nyina akora wowe no kumuzanira projet yiwawe ati ndafise projet niyi abakinyi nkeneye naba bikunda akadepansa amafaranga nta Yohane Laporta uzokumva mu itangazamakuru ngo ariko yiruka inyuma y'umukinyi kanaka swatu agomba kongera amasezerano aho sava ariko uwaja kugura ngo akoye muri equipe kanaka ngo ukumva ngo yafashe telefone ngo ariko avugana na naka habe na gato ariko Florentino Perez twarabyumvise agatari gake avugana na babare turavugisha agatari gake avugana nabo ba Eden Hazard twarabyumvise agatari gake avugana n'aba Jude Bellingham kugira baze muri equipe ya Real Madrid Thierry yabivuze kuri micro z'ikinyamakuru ciwe asanzwe akorera aravuga ati burya ati Hansi Afrika ati ni n'umuntu w'umugabo cyane ati yumvire equipe tugeze ku ndwi ya 10 atakibuga bafise cyo kwakirirako bariko baraburabuza batazi ngo mumenyereza aza gupangira heye bageze ku ndwi igira gatatu muri La Liga abakinyi yazanye bamufashe batarandikwa tuko turajana atakaje umukinyi umwe yamufasha navuga ngo gukora navyo bintu byo kuraririza ntiba namusubira iki aragiye uko nyene aragiye ntiba namusubira iki ivyo rukaza nabo bitwa ko baza kuba badubrire babandi urabarikuye ngo of course nico gituma rero umufashe risigaye kuri correct afote kuri no we yababwiye ati mu kwezi kwa mbere ati nimugomba ko ngoma muri equipe FC Barcelona mu kwezi kwa mbere muje ku isoko na Barcelona irajana iki ku isoko da ko batarandikisha na Ter Stegen irayakopesha Ter Stegen ni wewe ngo arashaka kwivira ngo agende rega Ter Stegen arashobora kuja kwiyunga na equipe ya Mani yagangatije arabibona neza ko yagangatije ariko aho bigereye kuri we nawe urabona yuko igikombe cy'isi kibaye menase kuko arabizi ko kugaruka kuri performance za Yohane Garcia biragoye kwaza gukina witwa Ter Stegen iyi ni na ubundi twatwari kuri match ya Celta de Vigo ni match ishobora kugora equipe ya Barcelona turi kuri match ya Celta Vigo ariko turiko tugerageje guhuza n'ibibazo biri kwa Barcelona
ega byose ibibazo byo hanze biza gutuma n'umusaruro mububona ibyo nama mvuga kuri tapivere ubundi haza kuba ninka kuri tapivere niho haza kuba ninka evaluation yiwe babiri indari muri vestiaire ni bashenda bivuge gute ndabikompare n'ikintu kimeze gute umunyeshuri atariye muhira wava umubwira ngo fata amanoti ngo gire imbwa yera da ibikunda kayera tuma mazira harabwiye imbwa yera ego da yirabura nayo ahifo mu gisimbu mu irohero imbwa zirabura ntizihari iyi sana rouge rero ngira na ve sana rouge nitaboneka ako bugaba umumenyereza Hansi Flick uno muserikara akora cyitwa decourage urazi ko witwa Eric Garcia ku munsi w'ejo nariko numviriza kuri Eric Ngito bavuze ati nyamba uwitwa Lana Daloyo ariwe mukinyi yari kuba umurideri mujanye no kuraririza bafatiye kuri match ya yibatsinzwe bineni 3-1 uyu mukenyero ya Bridge uyu mukenyero waranze kuri Lana Daloyo ahubwo twaza gusanga uwitwa Keta Baridi ariwe ari karagera umurongo mugihe tuzimwe ne kugera umurongo kuraririza no mu defenseur central undi umuaxial ni wajera defense je hari shwaje bamenye atsinda baduza canke ndabamara hariho option yakoze cyane umva ko yofata ati nyambara na George vyase zanajire kundi mugarukane mukombine na Pau Kubarisi ariko kuri kabiro hashiranje shirahira Kigali yazikine rero ne bagira gute ego no musi kwa Barcelone equipe yose brother nico nakubwiye wowe warekuye wawo ndiyoza nyimba wafashe risk yo gufata Alejandro Keita Balde ukavuga uti uri mutitire kuri nimero 3 benshi batangwe no gukemanga ndavuga performance ziyo bavuga ati ubasigaye kukwiruka gusa ati kugura murondera risk ni nimero 3 ba nimero 3 tuzi baciye kwa FC Barcelona bari babakinye bama assist bari babakinyi ba contribute mu bitsindo byinjira kwa FC Barcelona ariko kwitwa Leandro Balde atamaze ari gitsindo rakimafise muri nosi nta na assist journée 10 zimaze kuba ziba muri La Liga witwa Leandro Balde afite 0 assist 0 but aturaza kumura ko mukinyi ariko contribute ati dusanga turi wa mukinyi asigaye kuri caka nico kwiruka cyane batagwe ko bana mukemanga tumwanya wacu bakusangera bikomeye witwa Gerard Martin nyuma bafashe iyo risk yo kumuza Gerard Martin ati ngo bumudubrire wa Leandro Balde why utafashe Ekteford ngumugiri umudubrire wande wa Giro Olivier ahitamwe kumurungika brother niwa mubonye muri match yakinye kwa Elche ariko wabonye match yateye kwa Elche yakinye match nziza yari karabahabye yari kara ubundi nyimba ari mu bantu banatumiye equipe ya FC Barcelona siragoringa mu minota ya nyuma uwitwa Ekteford yararimo bivuze ko Jire kunde ego yo nakina ego yo nabaro mukinyi muzima ariko nandi kintu cyakigaruka mu mutwe bwa na apologize ubwo Jire kunde ego turabizi ko ari mu professionnel turabizi ko ari poste de formation yiwe ubwo aracibuka uburyo bakina muri art yosaba kusubira kumwigisha no kwicara kiga navyo kwiga muri no kurse barimwo ubwo umwanya wo kwiga kwa Hansi Flick arawufise nako kwiga wemeza ugataka Hansi Flick arawufise ufashe umwanya wo kwiga usanga Villarreal na Celta Vigo bakugiye imbere ndabeshe uje guhura na equipe yitwa Getafe nguri kuriga nguri kurapanga imikenyero yiwawe kikabe kibazo gikomeye ariko ni match nabonye ashobora kugarura no musore w'umunya Brazil Rafinha nabonye Rafinha ahubwo do Athletic kivuga ko Rafinha ashobora kugaruka ku rukino rwa Atletico do Bilbao ariko byose ngo barindiriye barabimyimenyerezo kuko umukinyi wese azokina kwa Mungu ngo bakora ibipimo no musi ngo nibamureke nabonye bagira bakorera imyimenyerezo Atletico Club do Bilbao hinge turavuga urukino mbere uzoba ryari ni nyuma ya Treve nigo bazogarukira kwa indwi ya 13 ubu bagira bakina indwi azoba ari tarike 22 kandi Barcelona ishobora kubiri kuri Spotify New Camp oya apana ngishobora uno musi no bacugurura wumvise bagira bakorera imyimenyerezo ngumenyereza nako Yuani Laporta barakina mwihangara barakinira muri chantier hangari gusa chantier muri chantier ne synthetique nizo biriko synthetique iriko abafana barenze ibihumbi 200 stade y'ibihumbi 223 si stade ntwari reka oya ibindi bihande bizoba bihari biriko birakogwa ariko ibihumbi 200 byonyene nibyo bizoba nivyo bazemerera kwinjira intwari twicaye neza intebe ikicara ko babiri niyo kura byo bihumbi 30 na muri zijya korone bakahicara ariko apologize nta kuntu musohora ngere ukicara ko bangana bakarerana ukicara ko babiri none ugomba yihindura inkongomani reka apere muhoza adujabukane kwa equipe ya Real Madrid